Okay, mwiriwe canke mwaramutse bivanye n'aho mwese aherereye. Ku mazina ni Comedies. Aho tuje kuyaga na mwebwe, aho tuje kuganira na mwebwe, umuntu wese ari seriye aze ngaha tuganire ku bijanye n'iterambere. Uno munsi nta kindi kintu nshaka tuyagako, nshaka tuganire ku bijanye n'iterambere. Iterambere ryacu ni iki? Iterambere no kuva aho wahora ukaja ahandi. Nico twita iterambere. Kugwiza itunga naho ni ibintu bibiri nkwiye tuyagako uyu munsi. Tuyaga ku mugwizatunga canke uwateye imbere canke uwateye imbere kandi bita mu iterambere naho kera bavuga ngo iterambere n'abantu no umunsi ntigira abantu ahubwo ni abantu bafise amwe mu mikoro bashobora kwihaza mu bantu tuvuga ko batera imbere niba abantu bafise ubuhinga kanaka niba abantu bafise gutweza niba abantu bafise ikintu cyose gishobora guha umuntu hama bakuzanira iki amafaranga uwo muntu rero ashobora guhita ikintu akuzanira amafaranga niwe twitwa umuterambere umugwizatunga nawe ni wa muntu amaze kugira aho avuye agashika nkumbure hakaba n'abandi babaye kubwiwe noneho si nkumbure aho habaye n'abandi babaye kubwiwe uyu munsi rero nicyo nzi ko tuganire umunsi nje tuganire ku bijanye n'iki bavuga iterambere ni iki nk'ubu wowe uja muri komantere ugira iti iterambere ni iki iterambere ni gusumba uko wahoze kwigirwa haruguru canke kugira ubushobozi ukavya butari ubushoboye kuronka ejo haheze twita iterambere ino 2026 rero bino 2026 ni umwaka wo kujana mw'iterambere ni umwaka wo kwiruka umwaka wo guhiganwa na vya bintu vyose vyari vyadusize muri urya mwaka uheze uno munsi rero jewe nawe tutegerezwa guhiganwa n'iterambere tukikura mu kigoyi ca kigoyi c'itubukene iki kintu tuza kwigwa kugira ngo bipande rero jewe nawe ubona ko tubishira umutima hamwe tugashira ivyiyumviro hamwe tukamenya ahantu dushobora gushira amafaranga yacu tukamenya ahantu dushobora gushira ibikorwa vyacu inguvu zacu nibwo butunzi bukomeye igihe rero ubutunzi bukomeye rero tuza kuzigwanira kugira ngo tuzanire umusaruro wakenda kwibutsa rero kuganira tukaganira ukagira subscribe bano kurubuga rwacu umuntu utagira subscribe mu mwaka uheze uno munsi ndakwinginze uyigire kugira dukwire cagiye kuntangaza n'ikintu nuko ibice 98% by'abadukurikirana atanumwe ari yabonesha ibice biza dukurikirana ariko abantu bamwe bonyene biyabonesheje gusa nibaza kubera ikabona abantu kugira anti yaboneshe kugira gusa na subscribe hepfo gatoyi ugafyonda subscribe ni ibintu biza gutwara umwanya munini no si ibintu biza gutwara umwanya munini ahubwo muri bwa rukundo nyene ndabasavye kugire subscribe mwese abantu bakurikirana kwino chaîne yacu ni gwawe ni chaîne ngizokugira kibitandukanye uyu mwaka rero no gukora ikintu mba ntumirire wewe wese uzakora nk'iganiro ukaba ufise ikintu cyose abantu bakenera ikintu cyose cyoteza imbere abantu iki kintu cyose wowe utanga uzanira amafaranga nimba ari comedy nimba ari kurima nimba ari korora nimba ari gucapa nimba ari kuririmba nimba ari kuvuza ivyuma aho hose ivyo byose biri mu bituma abantu bashobora gutera imbere iyi video se nkene kwigira nini nkene kwigira ntoyi cyane kubera ko jewe ubuganje nako ndicuza nongera nandika 2025 yamariye iki canke nayimariye iki nikihe kintu namariye abantu cyangwa urwaruka nkanje rwa 2025 nikihe kintu mbona nzomurira urwaruka rwa 2026 canke niki nzogufasha atandukanye bose baba bakuza kumagaye uwo wese afise ubumenyi uwo wese afise uburyo uwo wese afise amafaranga kuyaza canke kukizana canke kubuzana hamwe n'uvuga ubumenyi amafaranga bwa buryo bwose ruzanye kuko icyo mfise kimwe wowe harundi gikeneye uno munsi ikintu mfise gusa ni kuguhuza n'abakinnyi bivanye n'igisaturimwo canke na domaine uri perhaps ntiwitinye na gato kuri icyo kintu nyine urimwo kiba kiryoshe cane kuko ejo nibuza ko ejo nasimbiye ku mbuga menya ndiko ndasura ndiko ndasikoringa nyene n'uko buke ngambona umuntu umwe Imana impezereze cane ni kw'ishure nize ko kuri ETS imbere nk'abugenyuzi ariko arakora
amatara yaza akizimya bivanye n'igihe. Vyaranryoheye cane nca niyumvira iyo mba mfise uburyo bukwiye nogiye nkamuraba tugatera inkuru nkamuyagisha akasangiza ivyiyumviro vyiwe hama nanje nkabisangiza wewe ugaca usanga nkumbure vya bindi urabikeneye, ya matara urayakeneye canke n'ico kintu cose. Ni ukuvuga ko maze kumusimbira uno munsi ndiko ndarondera hasi hejuru inimero yiwe uyifise aca yintiza ndabwira uwo ari hariya canke agakurikira kino kiganiro. Iki gihe rero uvuga ni igihe co kugira iki co kuja muri ya mbonakazoza 2040 igihugu cifashe 2050 igihugu giteye imbere kugira dushikeyo rero nuko jewe na wewe dufatanye urugendo tugasenyera ku mugozi umwe tukubaka ubumwe tukagira umugozi imwe sheni imwe ikwegana igahera ku wa nyuma gushika ku wa mbere tugakwegana. Akareba yamaze ngo igiti cegamira kinini. Iyo umuntu rero yavuze uwo mugani burya ntiyihenze na gato, ntiyihenze na gato. Igiti gitoyi cegamira kinini bisigura ko uwo mutunzi canke uwo mwigize atunga ubona nawe uri mutoyi urashobora kumwisunga akagukwega kugeza imbere gatoyi akakujugunya kuno gato ca bikere. Niyo mpamvu rero umunsi ivyo twiraje mwebwe tuje tuganire aho imbere yanyu. Ndi muto cane nta bintu mfise binini oya, mugabo ivyo mfise vyose ni ivyiyumviro n'amajambo. Ndagukangurira kugira subscribe kuri channel niba utarayikora kugira ngo twigire mu iterambere rirama, twigire mu gukora neza, twigire mwa ca kintu cose twabona muri cacananiranye, ariko nitwumva ubu tukagira umutima umwe tugahuriza ku mbono imwe, ibi vyose tuzobigerako mu mwanya mutoyi mu gihe gito cane. Mvuze mu gihe gito cane iki gihe nyene nawe ubona ushobora kugira iki kuvyaza umusaruro ubumenyi bwacu, zaba imbuga ngurukanabumenyi, bwaba ubuhinga bwa none, baba bakora ibintu bitandukanye, ubuzima butandukanye. Aho bose twese dukwiye kuja hamwe mu runani rumwe tukunga ubucuti tukavavanura n'ibidutandukanya, amacakubiri atagira ifatiro, atagira akamaro, atagira ico vyotuzanira, ariko tukayigiza kure tukeranura n'imizi bagenzi, tukeranura n'imizi tukigira mu nzira igoroye y'iterambere. Uriko uradukurikirana ino sheni yacu Kwiga Media canke kino rukuta rwacu, kino kinyamakuru cacu, ariko uze gusimbira no kuri Facebook wandike izina ry'iwacu ngo Rushimana Jean Claude udufollowinge kugira ngo tube abantu benshi. Yego ikiganiro cose muzogisanga kuri YouTube niho muzosanga ikiganiro cose. Ikiganiro kizoba kirimwo inyigisho, uriko urakiraba ntuze kukigaya cane oya, ntuze kugisuzugura cane, ahubwo gusa shira muri commentaire yawe irakeneye, ugire like, partage, nkumbure n'abandi bose babibone. Nico gituma uno munsi rero hejuru nemeye kuza kugira ngo dusangire iki kiyago, dusangire iyi neza, dusangire tuvavanure ibidutandukanya, ahubwo twigire mw'iterambere. Tumenye ko nyamba ayo mafaranga turiko turarondera uno munsi yose twategura investissement yayo, gute twoja hamwe, gute nkaba nifuza no gushiraho groupe mu biganiro bikurikira dushashirako groupe. Iyi groupe nkeneye ko izojamwo abantu bari serieux, abantu bashaka iterambere koko, abantu bashaka kugera kure, nibo nkeneye ko bazoyijamwo, apana ba bantu bashinga abandi, apana ba bantu bagira iki. Ukuvuga ko hirya y'ejo ndagishira kudusha ndakirekura kugira ngo mwese mukibone mwe bito. Hirya y'ejo ndusha ndakora iyo link ya groupe, umuntu wese azoyinjiramo azoje kuyagiza iterambere, ntazoje guca intege abandi ndabingize oya, azoje kuyagiza iterambere. Reka tuze gusubira mu biganiro bitaha canke dusubire ubu ngiye kuba hafi yanyu umwanya munini, umwanya wose tuzoba turi kumwe. Nyamba ivyo dushobora kwigisha, nyamba yo kuvyaza umusaruro w'izo mbuga, kurinda ikaze mwese. Uwuvyumva vyose yoba ashaka kuvyaza umusaruro telefone yiwe, ukimeze kose, ukingana kose, ni kuvuga ko ubu mw'ino groupe tuzoshiraho mw'iyindi itangura niyo tuza kuvugiramwo
niyo tuzoza turavugiramwo intumbero z'iyo groupe, niyo tuza turayagiramwo niki tugomba gushikako, nihe tugomba kuva, nihe tugomba kugira. Reka rero ndabasize ndababwira ati yari Ndorimana Jean Claude Homme des Idées, mwariko muraganira abakangurira kugira subscribe kuri chaîne yacu, no munsi nyene turara turibiye igihumbi, twari twujuje abantu igihumbi turiko turasangira iterambere. Niyo mpamvu rero tutitwaje ngo nuko ata bikoresho bifise bifata amasanamu neza, tutitwaje ngo nuko ata amajwi ariko arasohoka neza, ntaco byiza kumva vyose ubwo yuko kugira subscribe, kubera ko n'umuntu ari gutambuka ari uko yatayiciye mu kwavuba. Tuzokuba dusubira rero, bye bye, ciao ciao, n'agasari tuzadusubira. Murakoze cane, Imana nibahezagire.